nizihe nkomezi ufise muri iryo rinde urimwo? Wumva witeguye kujyambuka? Wumva witeguye kuzorivamwo uhagaze neza? Wumva witeguye kuzorivamwo utandujwe naryo nko Paulo yashinze ntabwo ati naciye mwinde kanaka nca no mwinde kanaka nca no mwinde kanaka, akava ko yaserutse ari muzima atahaguye. Reka ndakwibarize, nimba uri mwirinde ryo gukena impuzu kandi bikagutera umutima wawe kwidoga cyangwa gushavurira Imana, ukumva umengo no mu bantu ntiwoseruka, ikanisa igeze ukamengo ntiwoja mu bandi, wumva uza kwihanganira irinde ryo kwambara ubusa? Nimba ufise niyo ugenda wambaye utambara ubusa mwibarabara, ariko gusa imwe ntikubumbe ukumva umenga Imana ntiguhaye ibyo ukugomba, wumva uza kwihanganira irinde ryo kwambara ubusa? Nimba irinde ry'ibirato uguherana ukabona umenga ibatu ntikoranya nk'uko ubishaka, wumva uzokwemera kuba mwirinde ryo kwambara ubusa? Imana igufashe kuvyumva. Nimba uri mwirinde ryo kuvugwa ukabura ugenda widoga wumva umengo no mu bantu niwohaca, wumva uzokwihanganira guca mwirinde ry'abigira bene data? Paulo yavuze ngo nari mwirinde naciye mu mwirinde ry'abigira bene data, abantu bigira ngo n'abakristo ariko bakambabaza kenshi kandi bakampama. Hariho naho yavuze ngo nari mwirinde ry'ubwoko bwacu. Bivuze bite? Ubwoko bw'abo musengana, ubwoko bw'abo munzi wabo. Irinde. Wumva witeguye gute guhagara neza mwirinde ujyawe ukwiye gucamwo? Numva ijwi rirambwira riti mbariza abantu biteguye guca mu marinde bakazosirika ku mugo wanje w'i Siyoni. Iri ni ijwi ry'umusemerezi w'i Siyoni. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucu. Arakoze, 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 arakoze cyane. Ijwi ry'umusemerezi w'i Siyoni. Icete ca kabiri Paulo yandikiye ab'Ikorinto, igice ca 11 ku murongo wa 26 hari amajambo avuga ngo nari mu ngendo kenshi, mwirinde ry'inzuzi, mwirinde ry'abambuzi, mwirinde ry'ubwoko bwacu, mwirinde ry'abanyamahanga, mwirinde ryo mu bisagara, mwirinde ryo mu bugaragwa, mwirinde ryo mu kiyaga, mwirinde ryo mu bigira bene data, mu butame no mu bucumukure. Ndara amaso kenshi, ngira inzara n'inyota, mara ubusa kenshi, necwa n'imbeho, nambara ubusa. Yesu nashimwe cyane. Iki kiganiro mwene data tugiye kumviriza nacise ijwi ry'umusemerezi w'i Siyoni, aho nari njyamye nkabwirwa ngo nimpaguruke mbwira abantu amakuru y'ivyi Siyoni. Muri iri joro njyamye ngize guti sa nk'usinziriye ariko ntasinziriye, kandi nsa nk'ubona ariko kandi ntabona, nsa nk'uwumva ariko ntumva. Ngize guti numva ijwi rirambwira riti niki gitumye utenzekanya utarabwira abantu aya makuru? Ngize guti ndiyumvira, ndabisengera, numva amakuru ngiye kubabwira n'amakuru ajanye n'amarinde. Nyicaye ndiko ndiyumvira ntekereza ivyo nshobora kuvuga canke si nshobora kubwira abantu. Ngize guti numva ijwi ryongorera cane mu mutima bukebuke rivuga riti mbariza abantu biteguye guca mu marinde y'ubuzima ngo baze baserukire ku mugabo wanje wera w'i Siyoni. Mwene data, ijambo ry'Imana riravuga riti kuko dukikije n'igipfungu cy'ibyabona kingana gityo. Reka ndakubwire, hari igipfungu cy'ibyabona by'abaciye mu marinde barayihanganira. Reka ndakubaze rero nkuko navyumvishije, wumva witeguye guca mu marinde ameze gute ngo uzoserukire ku mugabo w'i Siyoni? Imana igufashe kuvyumva kandi igufashe kubitekerezaho. Irinde ushobora gucamwo ukagihanganira ugaseruka ku mugabo w'i Siyoni nirihe? Maze nange nkivyumva numva ntakwiye kubinuma, numva ntakwiye kubihora, bituma numva nokora ca kiganiro citwa ijwi ry'umusemerezi w'i Siyoni. Reka ndakubwire mwene data, Paulo yaranditse avuga ngo yari mu ngendo kenshi, acadondagura amarinde yimenshi yagiye aracamwo. Reka nkubaze, muri ayo marinde wagiye urumviriza, wumvirinde irinde ryawe ukwiye guca mu kihangana n'irinde rimeze gute? Birashoboka ukaba nawe uri mu ngendo z'agakiza kandi umazemwo imyaka myinshi canke umazemwo iminsi mikeya, ariko ntiza kano kanya tuvugane ku vyirinde, kuko wowe nanje hari amarinde utegereza gucamwo wanka wemera. Nimba uzi kuri kureja mu ijuru ntega amatwi,
nimba utariri mwirinde uyu munsi ejo worikorokeramwo. Nico gituma ndakwinginze nkurikirana wumvirize irinde, kuko ndabisubiyemwo nk'uko Pawulo n'izindi ntumwa na Yesu Kristo baciye mu marinde y'ubuzima, bigatuma bihanganira amarinde y'ubuzima baciyemwo kugeza baranesheje. N'ubu dusomye ibyanditswe nabo kandi tugasoma n'amajambo Yesu yavuze yagiye yihangana. Nico gituma nanje nawe ni ngombwa ngo dukandagize ikirenge caho baciye. Nimba udaciye mwirinde ryo kwambara ubusa, witegure hari irindi rinde uzitegereza kuzocamwo. Ariko ikibazo ni iki, nkuko yambwiye numvise ijwi rinyongora riti mbariza abantu bitege guca mu marinde bakayihanganira kugeza baserukiye ku mugo wanje w'i Siyoni. Reka ndakubaze, wumva witeguye, wumva uhagaze neza kuzoca mwirinde ukagihanganira? Reka mbanze ndakwibarize, nirihe rinde ry'uruzi urimo nk'iryo Pawulo yavuze? Pawulo yavuze ngo nari mwirinde ry'inzuzi kenshi. Pawulo yaja gusa inzuzi z'amazi, ariko twebwe duca mu nzuzi z'ibibazo kanaka. Nirihe rinde urimwo muri kano kanya? Nizihe nkomezi ufise muri iryo rinde urimwo? Wumva witeguye kuryambuka? Wumva witeguye kuzorivamwo uhagaze neza? Wumva witeguye kuzorivamwo utandujwe naryo nko Pawulo yashinze ntabwo ati naciye mwirinde kanaka, nca no mwirinde kanaka, nca no mwirinde kanaka, akavuga ko yaserutse ari muzima atahaguye. Reka ndakwibarize, nimba uri mwirinde ryo gukena impuzu kandi bikagutera umutima wawe kwidoga cyangwa gushavurira Imana, ukumva umengo no mu bantu ntiwoseruka, ikanisa igeze ukamengo ntiwoja mu bandi, wumva uza kwihanganira irinde ryo kwambara ubusa? Nimba ufise niyo ugenda wambara utambara ubusa mw'ibarabara, ariko gusa yimwe ntikubumbe, ukumva umenga Imana ntiguhaye ibyo ukugomba, wumva uza kwihanganira irinde ryo kwambara ubusa? Nimba irinde ry'ibirato uguherana ukabona umenga ibatu ntikoranya nk'uko ubishaka, wumva uzokwemera kuba mwirinde ryo kwambara ubusa? Imana igufashe kuvyumva. Nimba uri mwirinde ryo kuvugwa ukabura ugenda widoga wumva umengo no mu bantu niwohaca, wumva uzokwihanganira guca mwirinde ry'abigira bene data? Pawulo yavuze ngo nari mwirinde naciye mu mwirinde ry'abigira bene data, abantu bigira ngo n'abakristo ariko bakambabaza kenshi bakandi bakampama. Hariho naho yavuze ngo nari mwirinde ry'ubwoko bwacu. Bivuze bite? Ubwoko bw'abo musengana, ubwoko bw'abo munzi wabo. Irinde. Wumva witeguye gute guhagara neza mwirinde ujyawe ukwiye gucamwo? Numva ijwi rirambwira riti mbariza abantu biteguye guca mu marinde bakazosirika ku mugo wanje w'i Siyoni. Iri ni ijwi ry'umusemerezi w'i Siyoni. Mwenje reka ndakubaza, utinya gucumukura no kuruha mu murimo w'Imana? Genzura abe hariya mu kumurongo wa 70 uko yavuze ngo nari mu butame no mu bucumukure ndara amaso kenshi. Reka ndakubaza, ni kangaho umaze kwiyumvira worara amaso ku bwa Kristo? Ni kangaho umaze gucumukura wumva ati ncumukuje kugira ngo ndondere Kristo? Imana igufashe kuvyumva. Ndabisubiyemwo, numva ijwi rimbwira riti mbariza abantu bumva biteguye guca mu marinde y'ubuzima bakayihanganira bakazoserukira ku mugo wanje Siyoni. Reka ndakubaze, umaze guca mwirinde ryo kurara amaso kangahe ku bwa Kristo? Umaze guca mwirinde ry'ubucumukure n'ubutame kangahe ku bwa Kristo? Birashoboka ukaca ufata bimwe wumva uzi waciyemwo ukavuga uti nange hari igihe naraye maso ariko ndasenga. Hoya Pawulo ivyo yariko aravuga ni yaraye maso ariko arasenga. Hariho vyageze igihe ubucumukure yariko aracumukura bumutera kurara amaso kurara no mu mashamba bivanye n'umurimo w'Imana ariko arakora. Hari igihe ushobora kumvira ubucumukure ati nari mu bucumukure kenshi no mu butame kenshi, ukaca uvuga uti nange nama ncumukura kandi makanisa kenshi nama nkora mu murimo w'Imana kenshi nama ncumukura. Oya sivyo yavuze. Ego nivyo ni byiza gucumukura, ariko hari ubundi bucumukure yahuye nabwo. Yemeye gutukwa, aravugwa, aratukwa, aramererwa nabi kugira ngo ashikane ubutumwa bwa Kristo ku bandi. Reka nibwirire umukozi w'Imana, ese ku by'ukuri urumva ukwiye guca mwirinde ryo kuvugwa n'ishengero cyangwa se ryo gutukwa n'ishengero, ryo guhamwa n'abakozi b'Imana bagenzi bawe ukazobisohoka muri muzima? Numva ijwi rimbwira riti mbariza abantu biteguye guca mu marinde y'ubuzima
biteguye guca mu marinde y'ibibazo bakazoseruka ku mugwa wanje Siyoni. Haleluya. Ikiguciye intege ngo nuko abakozi b'Imana baguteranije kuri pasiteri. Ikiguciye intege ngo nuko umukozi w'Imana mugenzi wawe yaguteranije ku bandi. Ikiguciye intege ngo nuko ishengero umva atiko ritariko riragenda neza ngo rikore ibikorwa by'Imana neza ngo wemerwe imbere nk'abandi. Ibyo biguciye intege mu buryo ki? Kristo yaguhamagaye ntabizi, ntabibona. Yaguhamagaye gusemerera no kubwira abantu iby'ubwami. Wababwiye igikorwa gisigaye cya Kristo sishi wawe. Ikiguciye intege ngo nuko umurimo utariko uragenda neza. We wavuze, wakoze uko ushoboye, wahejeje. Rekera Kristo. Iryo ninde ryawe rihagararemwo ngo nuko baguhiza ahantu hameze nabi. Ninde mukozi w'Imana akwiye ijwi rirambwira ati mbariza abantu bakwiye, abakozi b'Imana bakwiye guca mu marinde y'ibibazo y'ubuzima bwabo bw'ubukozi bw'Imana bakazoseruka ku mugwi Siyoni. Reka ndakubarize mukunda giti, ikikobaje ngo nuko ikora ritariko iragenda neza, batariko bararirimba neza. Senga Imana, tumukora kenshi, usenga Imana, urondera Imana. Ego nivyo urumva bikwiye kubabaza, ariko igihe wabwirije abaririmbyi, wateguje abaririmbyi, wakoze uko ubishoboye, ubundi bikananirana, senga Imana niba izi uko ikwiye kugenza, kuko niziho vyugarirwa niziho vyugururirwa. Iri ni ijwi ry'umusemerezi w'i Siyoni, bende ati umurimo nawuhawe na Kristo. Yambwiye ati bwira abantu amakuru y'ivy'ubwami. Niyo umunsi navyirengagije numva umengo ntibindaba, ariko ndangeje gutinsa nkubona ntabona numva njyamye ndi mwitiro kandi mengo sinsinziriye, ariko numva ngo bwira abantu amakuru y'i Siyoni. Ariko ngitekereza nyiyumvira ndababwira iki, numva ngo ijwi riri kure cyane, ntimbariza abantu bitegeye guca mu marinde y'ubuzima bakazoseruka ku mugwa wanje mwiza w'i Siyoni. Haleluya. Wumva witeguye, wumva hagaze neza. Imana igufashe kubitahura no kuvyumva. Amarinde ko bari mu gihugu cyo mu Burundi, amarinde ko bari mu gihugu cyo hanze yo mu Burundi, amarinde y'ubuzima ko bari mu mashengero manini, amarinde ko bari mu mashengero matoya, amarinde yani ku nzego zose. Ikibazo kihari kuri wewe, wumva irinde urimwo, witeguye kurigumamwo neza no kuzoryamakamwo neza amahoro. Irinde rya bukode uri kuracamwo, usohogwa n'ibindi, utukwa, ugawa, uriteguye kuzorivamwo neza, uhagaze neza, ushima Imana, Imana ikazogukoramo muri ryo rinde, utagayishije Imana. Irinde ry'amadeni, urumva ukwiye kuzoyisohoka muri muzima, utariguyemwo, utaricorogoreyemwo, utaryanduriyemwo. Irinde ry'uruvugo, urumva ukwiye kuzorigumamo, ukazorisohokamo neza uri muzima, utaricobogoreyemwo, utaryanduriyemwo. Pawulo avuga amarinde, Pawulo avuga amarinde atandukanye yagiye aravuga. Yagiye avuga amarinde menshi yagiye aracamwo, ariko biratubwira ngo yose yagiye yacamo kandi akayihanganira. Imana igufashe kumva kirinde urimwo cyangwa ugiye kujamwo, uzorivamwo neza. Reka ndakubwira ikintu kimwe cyo shimira Imana, ubu uririmo cyangwa ntubutaririmwo, ariko icyo nzi neza nuko nimba urivuyemwo ejo kandi itegura irindi rizoza. Ariko umenye neza ikibazo gihari, ejo cyangwa hirya y'ejo ukarikorokeramwo. Wumva witeguye kuzoriva mwirinde ry'ikibazo cyangwa ry'ubuzima bugoye, ukaza kugira ngo uze wihangane, useruke ku mugwa w'i Siyoni, useruke ku mugwa mwiza twubakiwe Yerusalemu nsha. Imana igufashe kumva kuke guhagarara mu irinde ryawe ry'ubuzima. Birashoboka wumva umenga Imana ntikubaye, ntinagukunda, ntinakwitayeho, ukavuga uti none si iminsi maze iminsi usenga n'igituma Imana inangitangirira ubuntu ngo incira inzira muri bingomba muri. Reka ndakubwire, mubwire ikintu kimwe je hirya mu ndwi heza Imana yambwiye ndi ubundi kenshi twitwararika ibitari byo kwitwararika, tugashira inyuma ibyari byo gushigwa imbere. Yambwiye ngo umuntu wese yaremwe icambere, yambwiye ibintu bitatu. Arafise impamvu yo gushimira Imana, ariko aratambuka atariko arahumekera mu vyuma ariho amafaranga. Niyo yoba umupagani cyangwa umukristo, ku mukristo wawe kirenzeho kandi yarambwiye ati warakiriye Kristo birakwiye gushimira Imana igihe uba wumva warakiriye Kristo mu buzima bwawe, kurusha nuko ibindi byose wiyumvira kuzoyishimira. Icya gatatu yarambwiye ati kuri mw'isi iyi y'abanyamubiri, ayo yo nyene n'amahirwe yo kwihitiramo inzira nziza ishobora kuzoguhesha amahoro. Ubwo rero igihe uba ugihari uba ukwiye kubishimira Imana, kubera imbere yawe haba ari inzira y'umugisha. Igihe abandi benshi barimo barahitamo inzira y'umuvumo, igihe abandi barimo bahitamo inzira, benshi barimo bahitamo inzira y'umwijima, ariko bariho amahirwe yo guhitamo inzira y'umugisha, inzira y'ubugingo buhoraho. Ico mpamwema akagutahuza irinde ry'ubuzima, irinde ry'imibereho,
Imana igufashe kubitahura. Iri ni ijwi ry'umusemerezi w'i Siyoni. Imana ibamere umugisha bene data, tubaje kuba hamwe muri uyu mwanya wo gusangira aka kantu k'iminota 14 kavuga ivyirinde. Nari mu nzozi keshi, mwirinde ry'abigira bene data, mwirinde ry'ubutamenco mukora keshi, ndara amaso. Mwene data menye irinde urimo ryo korara amaso, ryo kwiriga ubusa, ryo kurya inzara, ry'ubukene. Irinde rya urimwo, umenye kuri bamwe neza ngo uziserukemwo, urivemwo, uri amahoro kandi uri muzima udacobogoreye muri iryo rinde. Yesu abahezagire cyane. Ico Imana ikagwa gutahurika kwa kukubaka ngo ico nguteguje kimwe gusa, nimba utaririmwo umenye neza ejo canke hirya y'ejo ushoboye kurijamwo. Nimba uririmwo ugihanganire, umenye kurisohoka muri muzima kugira ngo uzogere ku mugwa mwiza Siyoni. Nimba utaririmwo ntutakaze, ubike amajambo, kuko icyo nzi neza ntakekeranya nuko ejo canke hirya y'ejo kwinjira mu irinde ry'ubuzima. Bigasaba ko wibuka icyo wabwiwe kugira ngo ntuzorigwe mu irinde uzoshikamwo ejo canke hirya y'ejo. Imana ibahezagire cyane. Nuko ku mazina siniwe ndivuga, ndibaza mwaranyumvishije. Nuko ndi mwene so, ndi ngenzi ja mu ijuru, sinokwiteye kuvuga ya majambo no kuyakora ariko nategetswe na Kristo. Nuko kubw'ivyo mwende atawubaje kumva aka kantu, ndagusaba bishobotse ugasangiza mwene so. Mwene so birashoboka ko kabutari mwirinde, ariko mwene so akaba ari mwirinde kanaka, kuko iyo data tubwiye ngo vuga iki kiba gifise uwo kirenga. Kitakurenga rero kiba kirenga mugenza bari ku ruhande. Nje gituma nimbo karose ndakwinginze fata umwanya wo gufasha Kristo gukwiza abantu, wo kubwira abantu ngo birinde amarinde yabo bayavemwe ari amahoro, nkuko intumwa zindi zahaciye zarenganya amahoro. Nuko urakoze cyane nufasha Kristo kubwira abantu uburyo bakwiye kwirinda amarinde yabo. Imana yo mwijuru izoguhera umugisha, kuko nawe ubwawe uzobukoreye Kristo. Igihe abandi bariko barasanzaza bafata ibintu bitagira ikimazi babihereza bene data, ndakwinginze nawe fata akantu gashobora kubaka mwene so canke, kuko ntubuzi mu mutima ukuntu ameze, ukamurungikire, kandi ntubuzi ejo ahari karagenda nawe ngena ameze, kakamufasha. Nuko Imana ibahezagire. Yesu abampera umugisha. Icyo mubaza nshobora kwakura kuri izi nimero zikurikira: 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5. Ku bari hanze y'igihugu tambutsa agamenyetso ko guteranya 2 5 7. Yesu abahezagire. Ijwi ry'usemerera.